ndabahaye ikaze muri kino kiganiro b'amaso ntihagire ugutwara igisibo cawe. Mwene data gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Yesu agabisha ishengero ry'Imana. Uyu munsi rero turagira ngo dukomereze aho twari tugejeje. Turasoma majambo y'Imana atubwira ngo Yohana yerekwa ivy'inzavya ndwi n'ivyago ndwi. Uyu munsi tugiye gushika mu gice kigira gatatu ari naco ca nyuma. Igice ca mbere kigaragaza ibihe vy'iherezo catanguranye n'igihe umwami Yesu yamena ibimatanije igitabo ndwi, akamena tujya dushashara ndwi. Muribuka ibyago vyateye isi uko vyagiye bikurikirana. Igice kigira kabiri twasangiye nikijanye n'inzamba ndwi abamarayika bavugije. Muri izo nzamba ndwi harabayemwo kubona ibara incuro zitatu. Isi yabonye ibara. Twarabonye muri izo nzamba ndwi z'abamarayika ndwi, aho ni mu gice kigira kabiri, ingene isi yatewe n'inzige, ingene antikristo yaje, ingene haje abadayimoni b'ikuzimu, ingene haje wa mumarayika yitwa Apoloni ariwe mwami w'ikuzimu, ariwe mwami aganza ivy'ikuzimu. Hanyuma rero ivyo byose twarabibonye mu gice kigira kabiri kivuga ivy'inzamba ndwi. Rero uyu munsi turagira ngo twinjire mu gice kigira gatatu kandi ari naco ca nyuma, kigiye gutangurana n'igihimba ca 15 mu gitabo c'ivyahishiro Yohana. Iki gice kigira gatatu kizoba arico gisozera, kihera hano nyene mu gihimba ca 15 kikarinda kigeza mu gihimba kigira 22 kigize iki gitabo c'ivyahishiro Yohana. Rero ubu iki gice ni igice gikomeye cyane, kuko hano niho uburake bw'Imana buheraherezwa. Nico gice kigaragaza, nico gice kigaragaramwo ingene Satani azotsindwa, ingene antikristo azotsindwa, ingene maraya azotsindwa, ingene ishengero ry'Imana rizofatanya na Kristo kuyobora no gutegeka. Haleluya! Ingene ishengero ry'Imana rizokwinjira mu mugwa wera Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana. Imana ishimwe cyane. Iki gice rero kirakomeye cyane. Ndararikiye umuntu wese gukurikirana iki gice, kuko ni igice gikubiyemwo amateka ya nyuma y'isi, amateka y'imperuka. Iki gice kirakomeye kuko nico gice tuboneramwo ingene Babuloni izosenyuka, ingene maraya azokwibukwa kugira ngo ahabwe agakarabo ka vino. Nico gice tubonera mu kugaruka kwa Kristo aje kwima ingoma ku mugaragaro ku isi mu ngoma y'imyaka 1000. Nico gice kandi kitugaragariza intsinzi, ingene abansi b'Imana bazorimbuka, bazohona. Imana ishimwe cyane. Turahabona kandi byo guca amateka y'iherezo, turahabona kandi by'intambara ya Magogi na Magogi. Iki gice rero ndakurarika ntuhombe, ntucikwe. Kino gice uzokibonamwo ibice bikomeye gose. Rero iki gice gira gatatu tugitangurana n'ivyahishuriwe Yohana igihimba c'15 umurongo wa mbere. Turasoma tugeze ku murongo w'8. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma majambo y'Imana atubwira ngo Yohana yerekwa ivy'inzavya ndwi n'ivyago ndwi. Mutandukanye inzavya n'inzamba. Izi n'inzavya n'ibikombe birimo uburakari bizosukwa ku bantu b'Imana, bizosukwa ku butegetsi bwa Kristo, bizosukwa ku bagararije, bizosukwa ku bazoba barasigaye ngaha mw'isi baze kumvira, baranse baraganise, bemeye kwakira inimero za cagiko, bemeye gusenga ca gisato, bemeye gusenga antikristo, bemeye gushirwa ku kimenyetso mu ruhanga no ku kiganza. Abo rero nibo bazosukwa ku inzavya, bongere basukwe ko n'ibyago ndwi. Ibi byago ndwi bari ibyago ndwi, ariko ndakubwira yuko ari ibyago bikomeye cyane. Imana y'Imana twabonera amakuru meza, amakuru by'ukuri adusobanurira ingene ishengero ry'Imana rizoririmba rikazira. Haleluya! Bari ku kiyaga bashima, bari kumwe n'umwagazi w'intama,
batatira bari mu ndirimbo ya Mose n'indirimbo ya wa mwagazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbere yuko dusoma amajambo mwene data, reka tubanze gusenga dukengurukira Imana kubwo uyu mwanya duhaye tugiye gusangira ibikomeye n'ibihambaye. Data wo mwijuru, mu izina rya Yesu Munyanazareti, ngushimiye ngukengurukira kuri uyu mwanya mwiza wongeye kutugirira neza. Tugiye gusangira no majambo mwami, dutanguranye na kino gihimba tuvuga kuri iki gice kigira gatatu, tuvuga kuri ibi byago ndwi n'inzavya ndwi mwami, kuko hariho mwami hagaragarira mwami data buja ibi ubu ukurangira kw'amateka y'Imana no kugira ngo Imana izane ubwami bwayo kwisi kumugaragaro. Ndagushimiye mwami Yesu ngo aha niho ibyago biheraherezwa, aha niho uburake bw'Imana buheraherezwa, aha niho tugiye kubona ibyago vya nyuma bitera isi, bizotuma isi irangira maze hakazana ukugororoka kutazoshira. Urakoze Mana. Oh haleluya. Uri Imana isumba vyose mwami, ngushimiye ngukengurukira ingene utugire neza kuko ngiye kuduha akanya. Izina ryawe mwami rihabwa icubahiro. Ndabisenze nizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Mwene data tugiye gusoma duhere ku murongo wa mbere. Byahishuriwe Yohana igihimba c'15 umurongo wa mbere turasoma tugeze ku murongo w'8. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yohana yerekwa ivy'inzavya ndwi n'ivyago ndwi. Yesu ashimwe cyane. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Mbona ikindi kimenyetso mu ijuru gihambaye gitangaza, abamarayika ndwi bafise ivyago ndwi n'ivyo vyiherezo, kuko muri vyo ariho uburake bw'Imana buheraherezwa. Mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahure kivanze n'umuriro. Mbona abatabarutse banesheje ca gikoko n'igishushanyo caco n'igitigiri c'izina ryaco, bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahure bafise inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi, bati ibikorwa vyawe birahambaye kandi biratangaza, mwami Mana ushobora vyose. Inzira zawe niz'ukugororoka n'ukuri, mukama w'amahanga. Ninde atazogutinyaga mwami, canke atazohimbaza izina ryawe? Kuko ari wowe wenyene wera. Amahanga yose azoza akwikubita imbere agusenge, kuko amateka yawe agororotse aseruwe. Haleluya, haleluya. Turakomeza umurongo wa 5. Hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw'Imana, huguruka urusengero rw'ihema ry'ibishinga intahe rwo mw'ijuru. Hasohoka abamarayika ndwi bava muri urwo rusengero, bafise vya vyago ndwi, bambaye impuzu zera zitanduye zikayangana, kandi bambaye imikanda y'izahabu mu gikiriza. Kimwe muri vya binyabugingo bine giha bano bamarayika ndwi inzavya ndwi z'izahabu, zuzuye uburake bw'Imana ibaho ibihe bitazoshira. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu bushobozi bwayo, kandi nta washoboye kwinjira muri urwo rusengero gushitsaho vyago ndwi vy'abo bamarayika ndwi vyaheraherejwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Yo Imana ihabwa icubahiro kubona twongeye kugira ubuntu aka kanya, tukaba tugiye kumva ibikomeye n'ibihambaye bikubiye muri iki gice kigira gatatu, ari naco canyuma kizotuma turinda dushika ku mwisho w'iki gitabo c'ivyahishuro Yohana. Tugiye rero kuhabwa gusobanukirwa akajambo kamwe kamwe ku kandi, akarongo ku kandi, kugira ngo we nanje dutahure ico mpwemu yera agomba kubwira ishengero riri muri aya majambo, iri banga ry'Imana riri muri ano majambo. Wewe nanje tugiye kurisobanukirwa mwene data. Yohana avuga amajambo akomeye cyane ku murongo wa mbere, aravuga ngo mbona ikindi kimenyetso mw'ijuru gihambaye gitangaza. Haleluya. Ikimenyetso cabonekanye mw'ijuru gihambaye. Iyo muri Bibiliya bavuze ikimenyetso gihambaye baba bavuze ibintu bikomeye. Urumva ko
cari gihambaye, ariho kandi ntibigarukira ngaho ngo cari gitangaza. Mwene data, ibi bishatse kuvuga ko ibi tugiye kuvuga hepfo ari ibintu bihambaye, ari ibintu bitangaza. Barakomeza bavuga ibyo bitangaza n'ibihambaye. Abamarayika ndwi bafise ibyago ndwi nivyo by'iherezo, kuko muri vyo ariho uburake bw'Imana buheraherezwa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya! Igituma iki kimenyetso ari gihambaye kandi gitangaza ni kubera yuko hasokorotse abamarayika ndwi aribo bafise umugambi wa nyuma wo kuzotuma isi irangira. Imana yashize muri abo bamarayika ndwi n'abamarayika bakomeye. Abo bamarayika iyo bakubwira wumva yuko ari abamarayika basanzwe, kuko twamenyereye kumva ayo mazina, tukumva abamarayika ari abantu ari biremwa, ariko ntitumenya kuko tutarabibona. Ariko hano Yohana atwibira ibanga rikomeye, aravuga ngo abona ikimenyetso mwijuru gihambaye ngo kandi gitangaza. Abamarayika bafise ubushobozi, bafise ububasha budasanzwe bahawe n'Imana. Imana umuremyi w'ijuru n'isi, Data, Imana igoroka, Imana y'ububasha, Imana y'imbaraga, Imana iri hejuru ya byose, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Murazi ko Yesu ari umwami w'abami. Yesu ubwiwe yaratsinze urupfu na kuzimu. Yesu ubwiwe yaranesheje Satani. Yesu ubwiwe yaratsindanishije ishengero. Yesu ubwiwe yaratsinze Satani n'isi n'ivy'isi n'abadayimoni. Nta na kimwe kigira ububasha. None Imana Data umuremyi, Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, niyo izanye bano bamarayika. Haleluya! Aba n'abamarayika b'Imana, n'abamarayika b'ubushobozi, nibo Imana yahaye urutonde kuzotuma isi irangira. Umva, hano haravuze ngo bafise inzavya ndwi, ngo bafise ibyago ndwi, ngo kandi muri ivyo byago ndwi ngo niho harimwo uguherahereza uburakari bw'Imana, ngo kuko muri ivyo ariho uburake bw'Imana buheraherezwa. Ibi byago bafise nivyo bije gutuma Imana isozera isi kandi ubutagisubirwamwo. Imana idutabara. Bene data, ibi tugiye kwiga, nababwiye yuko iki gice arico ca nyuma gisobanura amateka yo kurangira ku isi, gisobanura ingene byose bizogenda kimwe ku kindi. Aha rero turagiye gukomeza duhera ku kambere, tubandanya. Umurongo wa kabiri uratubwira ngo mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahure kivanze n'umuriro, mbona abatabarutse banesheje ca gikoko n'igishushanyo caco n'igitigiri c'izina ryaco, bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahure bafise inanga z'Imana. Yesu ashimwe cane. Haleluya! Yohana akomeza atubwira ijambo rivuga ngo mbona, aravuga ngo abona agize atya. Ubwa mbere yabanje kubona umugwi w'abamarayika ndwi, bafise gahunda yo gusozera no kurangira kw'isi no guca amateka y'iherezo, no kugira ngo Antikristo azafatwe mpiri, no kugira ngo hazanwe ububasha bwa Mesiya. Akomeje kuvuga ivyo, arakomeza aravuga ngo mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahure kivanze n'umuriro. Imana ishimwe cane. Mbona abatabarutse banesheje ca gikoko n'igishushanyo caco n'igitigiri c'izina ryaco, bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahure bafise inanga z'Imana. Haleluya! Imana ishimwe cane. Ndibuka dusangira aya majambo mu gihimba c'14 twarabwiwe imigwi ibiri. Umugwi wa mbere ni uw'ishengero ry'Imana, rizoba ririhagaze imbere y'intebe y'Imana, bafise amashami y'ibigazi, bariko barahimbaza Imana, baturagororotse mwami, amateka yawe n'ay'ukuri, bahimbaza batazira. Twongera kandi twarabonye yuko abo nyene bazoba bari mw'ijuru bazofata umwanya wo kurepeta canke kuririmbira hamwe indirimbo yo kuzamura intsinzi ya Mesiya, intsinzi y'umwagazi w'intama w'Imana, aho bazoririmba indirimbo ya wa mwagazi.
ngo iyo ndirimbo nta n'umwe yashoboye kuyiga mw'isi atari abantu 144 bazoba bari ku musozi Siyoni. Abo ngo bacunguwe kugira ngo bakugwe mw'isi. Abo bantu 144 twarabonye ko ari bo bonyene bazobasha gusubiramwo canke kwiga indirimbo ya wa mwagazi, mu gihe abandi bantu bakabaye mw'isi batuye mu mahanga yose no makungu yose batazoshobozwa kumva canke gutegera ijambo na rimwe rivuye muri urwo ruririmbo ruzoririmbwa mw'ijuru, ruce rusamira na ruza hano kw'isi. Abazoshobora kwitabira ivyo bitero no kuvyitabira no kwitabira urwo ruririmbo ni 144 gusa bavuye mu miryango 12 y'Abisirayeli. Ivyo twarabibonye mu gihimba c'14. Hano rero tubonye amajambo akomeye cyane kuri uyu murongo wa 2. Yohana agizacyo abona ikiyaga kimeze nk'umuriro gisa n'umuriro c'ibirahure, ngo acabona abatabarutse. Hano aba batabarutse bagize ya migwi ibiri yompi, wa mugwi w'ishengero rivuye mu mahanga yose no mu miryango yose no mu moko yose no mu ndimi zose. Hanyuma bazoba bari kumwe kandi na babandi bacunguwe bagakugwa mw'isi, babandi 144. Yesu ashimwe cyane. Iyo migwi ibiri yompi ni ukuvuga ngo umugwi w'144 wavuye mu Bisirayeli, babandi bagira ubuntu bakaba amasigarira bacunguwe ngo barindwe ubutegetsi bwa Antikristo. Abo bazaba bari kumwe na rya shengero rya Kristo ryoze mu maraso ya wa mwagazi, ari bo bakristo, ari ryo shengero ryacunguwe na Yesu Kristo ku musaba w'i Kalvari Golgota. Rero ngo bazoba bose bateraniye kuri ico kiyaga. Iki kiyaga ngo kimeze nk'umuriro, ngo kivanze n'umuriro, ngo c'ibirahure. Nico bazaba bateraniyeko. Bazaba bateraniye ahantu Imana izoba bibateranije, ibashize ahantu hari ikiyaga, ahantu hari ikiyaga c'ibirahure. Yesu ashimwe cyane, kuko bazaba batabarutse bavuye mu byago, bavuye mu kaga, bavuye mu makuba, bavuye mu ntambara, bavuye mu bitero bikomeye, kuko bazaba baranesheje bakanesha urugamba rukomeye. Nico gituma bazaba bari kuri iki kiyaga cy'umuriro kivanze n'umuriro. Bazaba bari ku kiyaga kivanze n'umuriro ariko kibonerana kandi gikayangana. Aho niho bazofata umwanya wo guhurira. Bazohurira hamwe ari imigwi yo mu kwa ribi, umugwi w'abakijijwe bo mu isezerano rya kera n'umugwi w'abakijijwe bo mu isezerano risha, bose bompi uko ari babiri, uko bose abagira ubuntu bose n'abazutse mu muzuko wa mbere. Haleluya! Abumvise ya nzamba igihe Yesu azoza guhamagara ishengero mu ibanga, igihe abapfuye bazozukira, igihe haleluya haleluya, muri ico gihe bazoba bariko barahimbaza bari kumwe rero na babandi bagira ubuntu bo mu miryango 12 y'Abisirayeli. Hano ku murongo wa 3 haratubwira ngo baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi, bati ibikorwa byawe birahambaye kandi biratangaza, mwami Mana ushobora byose, inzira zawe n'izukugororoka n'izukuri, mukama w'amahanga. Yesu ashimwe cyane. Hano turabonye yuko bazoririmba, Imana ishimwe cyane, bakaririmba Yesu ashimwe, bazoririmba indirimbo zibiri. Bazobanza kuririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana. Iyo ndirimbo ni imwe ibonekana mu Kuvayo 15. Ya ndirimbo Mose, ya ndirimbo haleluya haleluya. Reka tubanze dusimbireyo Kuvayo 15, mwumve iyi ndirimbo ya Mose ni yihe. Abantu benshi ntibarayisobanukirwa, abantu benshi ntibayitahura, ariko mwene data niwongere kuhabwa kuyisobanukirwa. Imana ihabwa icubahiro cyane. Kuvayo gihimba 15. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Kuvayo 15 murongo wa mbere, umutwe w'amajambo uravuga ngo indirimbo ya Mose bakize abansi. Indirimbo ya Mose bakize abansi, bamaze gukira abansi. Hano baca basoma
baca bandika indirimbo ya Mose. Iyi ndirimbo ya Mose rero mwumvira kuravugwa hariya niyi yo mu Kuvayo 15. Hano haravuga ngo umurongo wa mbere ngo maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uhoraho iyi ndirimbo bati, ndaririmbira Uhoraho kuko ari n'intsinzi y'agahebuza, ifarasi n'uyigenderako yabinuze mu kiyaga. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umurongo umwe gusa dusomye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo barakomeje kugeza ku murongo wa 18. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nukuvuga ngo barangije umurongo wa 18, iyi ndirimbo bayirangije umurongo wa 19 baratubwira amajambo avuga ngo kuko hamwe amafarasi ya Farawo n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi byari bimanutse mu kiyaga, Uhoraho abiteraniriza ko amazi y'ikiyaga, kuko Abisirayeli bo baciye hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko iki kiyaga gisa n'ibirahure kivanze n'umuriro turimo turabwirwa hariya mu Byahishuriwe Yohana 15. Hano turabwirwa hano mu Kuvayo 15 indirimbo ya Mose. 15 Kuvayo 15 Ibyahishuriwe Yohana hose ni 15. Baratubwira amateka y'ukujabuka, baratubwira amateka y'ikiyaga. Iki kiyaga mwene data hano iki kiyaga Nili, ikiyaga gitukura cyo muri Egiputa, igihe Abisirayeli bakijabuka Imana yaciye itikiza ingabo za Farawo zihonerayo. Rero uciye uraba mu Byahishuriwe Yohana uko bari ngo barabisobanura, ni ikiyaga cy'umuriro kivanze n'umuriro kandi gisa n'ibirahure kibonerana. Iki kiyaga hano Abisirayeli barashobora kubona ingene abasoda ba Farawo, ingabo z'abanyegiputa zirimo ziricurikiranya hamwe n'amafarasi n'ibikogote byabo. Hano rero Yohana nawe aratubwira ko ari ikiyaga cy'umuriro kivanze n'umuriro kibonerana. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo iki kiyaga ni ikiyaga kigaragaza intsinzi yo kujabuka. Yesu ashimwe cyane. Intsinzi yo kujabuka. Iyi ndirimbo ya Mose tukiri hano mu Kuvayo baratubwira umurongo wa 20 ingene Miriyamu, ngo kandi Miriyamu yavugishwa n'Imana mushiki wa Aroni ahitana agashako k'ingoma, abagore bose barasohoka baramukurikira bari n'udushako tw'ingoma bagenda baravyina. Miriyamu akabaterera ati, nimuririmbire Uhoraho kuko ari n'intsinzi y'agahebuza, ifarasi n'uyigenderako yabinuze mu kiyaga. Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Miriyamu yarateye, abandi bagore bava hasi baritabira. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki hano bavuga bakadoma ko abagore basobanura ishengero, umugeni wa Kristo, umugeni wa Kristo, bavuga ko abagore aribo baririmbye, ariko burya n'abagabo barimwo bararirimbye, ariko hano bamansiyonye gusa abagore. Umugore agereranywa n'ishengero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hano reka dusubire mu Byahishuriwe Yohana. Ndagira ngo mbabwire yuko aba bagore bariko bararirimba, Miriyamu yatera bitabira, bigereranywa n'abano. Haleluya, bigereranywa na rino shengero rizoba riko rirahimbaza. Hano batubwiye yuko bazoririmba indirimbo zibiri. Indirimbo ya Mose umusabyi w'Imana ni duhejeje kumva mu Kuvayo 15. Hanyuma rero bagaca baririmba n'indirimbo ya wa mwagazi. Yesu ashimwe cyane. Iyi ndirimbo ya wa mwagazi rero, iyi ndirimbo ya wa mwagazi, Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo ya wa mwagazi ndagira ngo ubwire ko amajambo yayo araya turiko turumva ngo ibikorwa byawe birahambaye kandi biratangaza. Mwami Imana ushobora byose, inzira zawe nizukugororoka n'ukuri Mukama w'amahanga. Haleluya. Umurongo wa 4 bakakomeza iyo ndirimbo bati, ngo ninde atazogutinya ga mwami canke atazohimbaza izina ryawe, kuko ari wewe
wenyene wera, amahanga yose azoza kwikubita imbere agusenge, kuko amateka yawe agororotse aseruwe. Yesu ashimwe cyane. Iyi ni indirimbo rero izoririmbirwa mu ijuru, kuko indirimbo ya mbere ya Mose yararirimbwe, iranditswe, n'amajambo yayo ari mu Kuvayo 15. Indirimbo rero yo mu ijuru izoririmbwa n'ishengero ry'Imana, bakayirimbira hamwe. Iyi ni ya ndirimbo bigera kwiga. Yesu ashimwe cyane. Iyi ndirimbo bayize bari mu ijuru cyagihe bazamugwa. Hanyuma rero hano twarabwiwe ngo nta wundi yashobora kuyirepeta cyane ngo ayisubiremo atari babandi 144. Imana ishimwe cyane. Ivyahishuro Yohana igihimba ca 14 harabitubwira neza. Umurongo wa 2 reka duhereho dusome twumve. Numva ijwi rivuye mu ijuru nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ituragara cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuraranzi bacuraranga inanga zabo. Baririmba indirimbo nsha imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya binyabugingo bine n'ababakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe 144 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Yesu ashimwe cyane. Iyi ndirimbo barayize, barasubira barayiga, barayitera bari mu ijuru. Hanyuma y'amasigarira y'Abisirayeli ahagaze ku musozi Siyoni, nabo bagasubiramwo bakayitabira, bakiga, bakayirepeta, ngo nta wundi muntu atari uwo muri abo 144 bari baragiriwe ubuntu bakandikirwa yuko bazohemuka bavanywe mu isi, kandi ko Antikristo atazobagira ku bubasha. Abo bonyene gusa nibo bari bemerewe kwiga no kuririmba iyo ndirimbo, ariko abandi ntaco bamenya, kuko byaza bivuga nk'imituragaro. Iyi mituragaro ivuze ntushobora kumenya ikiriko kiravugwamo. Mwene data, uko niko bimeze n'abapagani n'abanyabyaha mu isi. Iyo Imana ivuze ntibamenya ko ari Imana irimwe iravuga. Iyo ubutumwa buriko buravugwa ntibamenya ko ubutumwa buriko buravugwa. Iyo ishengero ry'Imana riko ririgishwa, abapagani n'abanyabyaha ntibigera bamenya icyo Imana imwe irababurira. Nico gituma mwene data, ngo ufise amatwi niyumve, ufise amatwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Hano rero baratubwiye ko atabandi bantu bashobora kwiga iby'iyi ndirimbo, kuko nta matwi bari bafise. Bazoba baramaze gutwarwa na Antikristo, bazoba baramaze gushigwa ku kimenyetso ca Antikristo, bazoba baramaze kuzimizwa, ntibazoshobora kwiga iyo ndirimbo. Ariko 144 bo bazoyiga. Rero iyi ndirimbo baririmba hano mu gihimba ca 14 ntibayivuze, ntibayisobanuye, ariko hano mu gihimba ca 15 barayisobanuye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Barayisobanuye. Umurongo wa 3 uratubwiye ngo baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi, bati ibikorwa byawe birahambaye kandi biratangaza, Mwami Imana ushobora byose, inzira zawe nizukugororoka n'ukuri, Mukama w'amahanga. Ninde atazogutinya ga Mwami, canye atazohimbaza izina ryawe, kuko ari wewe wenyene wera. Amahanga yose azoza kwikubita imbere agusenge, kuko amateka yawe agororotse aseruwe. Araseruwe. Haleluya. Araseruwe. Amateka y'Imana araseruwe. Muri iki gihimba ca 15 amateka araseruwe. Nico gituma nababwiye yuko ubu twinjiye muri etape ya mwisho. Amateka azoserugwa muri ibi vyago ndwi. Amateka azoserugwa iyi ndirimbo itangwe kuririmbwa. Amateka azoserugwa igihe Imana izo imaze gukusanya iyo migwi ibiri yompi, wa mugwi bari ku Isiyoni nawo n'umugwi bazoba bari mu ijuru, bose bazaba bamaze gushigwa hamwe ngo baririmbe iyi ndirimbo. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishemagizwe, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. None rero hano murangije gusobanukirwa ingene iyo ndirimbo izoririmbwa n'imigwi ibiri, ikaba igizwe umugwi umwe bakazoririmbira ku kiyaga kimeze nk'umuriro,
kivanze n'ibirahure. Iki kiyaga kidusobanurira yuko bazaba batabarutse, bazaba banesheje, bazaba batsinze intambara, bazaba bameze nka kumwe abisirayeli bajabuka ikiyaga gitukura co muri Egiputa. Iki kindi kiyaga coco ntabwo ari kiyaga nka kijya gisanzwe. Kiriya kiyaga ca mbere catikije ingabo za Farawo, ariko iki kiyaga coco kirimo umuriro. Yesu ashimwe cyane. Kandi ntabwo ari kiyaga gisanzwe co mwisi, ahubwo bisobanurwa ngo ahantu mwisi y'imwemu, mwisi y'umwuka hazoba hari ibikomeye bizaba byaratsinzwe, bizaba byaraneshejwe, bizaba byarafashwe mpiri, bizaba byaraneshejwe. Ubwa mbere hafashwe abasoda ba Farawo, ariko ubuhoho hano hazofatwa imyuka mibi izoshaka kuburagiza ishengero ry'Imana, izoshaka kuburagiza umugambi w'Imana, ibizoshaka kwitambika imbere y'Imana, byose bizohita bifatirwa muri ico kiyaga caka umuriro. Haleluya! Muri ico kiyaga gisa n'umuriro. Yohana yabonye abatabarutse bahagaze. Umurongo wa 2 ngo mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahure kivanze n'umuriro, mbona abatabarutse banesheje ca gikoko n'igishushanyo caco n'igitigiri c'izina ryaco, bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahure bafise inanga z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bazoba bahagaze kuri ico kiyaga. Haleluya! Bazoba bakijabutse, bazoba bagitsinze, bazoba bafise inanga z'Imana. Hari inanga mu ijuru. Haleluya! Hari inanga mu ijuru bene data. Ndabararikira kuzocuraranga inanga z'Imana. Uno munsi bene data turiko turagwanisha ibigwanisho by'Imana. Hari umunsi rero tuzofata inanga z'Imana nazo rero. Mu ijuru hari inanga Imana yabitse zizokoreshwa mu guhimbaza no mu gutazira no mu gukenguruka no mu gushemagiza ingoma ya Mesiya. Ubwami bw'amahoro bugiye guza kwisi. Imana ishimwe cyane. Mwene data ndakubwira ibintu bikomeye cyane, ndakubwira ibitangaza, ndakubwira ibintu bihambaye, ndakubwira gucuraranga kwishengero mu ijuru, gucuraranga ku kiyaga kimeze nk'umuriro, kivanze n'umuriro, gisa n'umuriro, kirimo ibirahure. Haleluya! Gikayangana. Abantu rero bazoba bari bahagazaho bari mu munezero w'Imana, bacuraranga bafise inanga z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo rero ivy'indirimbo twavyumvise bihera ku murongo wa 3 bikageza ku murongo wa 4. Reka rero duce dusimbira ku murongo wa 5, tugiye gukomeza twumve ibindi bikurikira kandi bikomeye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw'ihema ry'ibishinga intahe rwo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Yohana amaze kutubwira ibya mbere, ariko none haravuze ngo hanyuma y'ivyo amaze kuvuga ngo agira asubira kubona. Kandi rero ngo azabona ngo harugurutse urusengero rw'ihema ry'ibishinga ntahe rwo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Uru rusengero Imana ishimwe cyane guguruwe rwo mu ijuru. Hano Yohana aradomye ko ngo abona huguruwe urusengero rw'ihema ry'ibishinga intahe rwo mu ijuru. Ntabwo ari rwa rundi rumwe bwubakwa. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari rwa rundi abayuda barimo barapanga kubakwa. Ntabwo ari rwa rundi twabanje gusoma mu Byahishuwe Yohana 11. Rumwe Yohana bamuhirenga batigera urusengero. Ntabwo ari rwa rusengero rumwe Antikristo azoza kuvugiramo ibyo yishakiye, aza gucobogoza abera bisumba byose. Ntabwo ari rwa rusengero azo kwicaramwo agaca yita gakomeye, agatangura gutegeka ko bamusenga. Mwami Yesu yarabivuze muri Matayo 24 umurongo wa 15, aho Yesu yavuze ngo nukoreraho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana ngo usoma niyubara. Uru rusengero Antikristo azohagararamwo nubwo mw'isi, ariko hano Yohana aradusobanuriye yuko hariho
urusengero yagize atya azabona ruruguruwe, ngo hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw'ihema ry'ibishinga intahe rwo mw'ijuru. Yesu ashimwe cyane. Uru rusengero ruri mw'ijuru kandi rurimwo iri sanduku ry'isezerano, iri sanduku ry'ibishinga ntahe. Murazi ko rya sanduku ryari ririmwo ibishinga ntahe ariyo mabwirizwa 10 na ya nkoni ya Aroni na manu. Ibyo ni ibishinga ntahe birimwo iyo sanduku. Hano rero ndagira ngo mbabwire ibijanye n'iyi sanduku. Iyi sanduku murazi ko uno munsi atayiri hano ku isi. Murazi ko abayuda atayo bafise. Murazi ko abaroma igihe basenya urusengero nabo nyene ntayo basanzeyo, nta yari ikirimwo. Iyi sanduku yatanguye yaherukiwe ko kuvugwa canke kubonwa, kubonekana canke kugaragara ku isi imbere mu rusengero rwa rusengero Nebukadineza yasenya. Rujya rusengero igihe Nebukadineza yarusenya, baje kurusenya ariko isanduku ntibayisanzeyo naho nyene, basanze atasanduku irimwo, kandi se abayuda bayinyegeje. Ntawuzi iyo yaroye, ntawuzi ingene yagiye. Bakekeranya bavuga ko marayika yoba yaraje arayihisha, arayitwara kubera yuko ibihe by'iyo sanduku byasa n'ibiriko birarangira. Rero iyo sanduku ntiyasubiye kugaragara. Igihe Nebukadineza yatwara imbombovu zo mu rusengero rw'i Yerusalemu akabijana i Babuloni, abandi akabatwara ari nyagano. Cagiye yatwara ba Daniyeli na ba Meshaki na Abedunego. Kiriya gihe ndagira ngo ubwire yuko ntabwo yatwaye isanduku y'isezerano, yatwaye imbombovu atwara abantu, ariko isanduku y'isezerano ntayo yabonye. Kandi se abayuda bayinyuruje, nta nubwo ari abandi bantu b'abanyamahanga bayinyuruje, yarazimanganye irazimira burundu. Nebukadineza yagiye kuza atayihari. Iyi sanduku y'isezerano igihe bubaka urusengero rugira kabiri, urusengero rugira kabiri igihe bagubatse atasanduku bagifise. Rero igihe umwami Yesu yavukira ku isi, aje ku isi ubwa mbere hano ku isi, igihe Yesu yaza ari Mesiya ku isi ku mugaragaro, iyo sanduku nta yari ikirimo. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire ko hano nibwo bwa mbere muri Bibiliya yose guhera ibyo bihemba bari, nibwo bwa mbere habonekanye iyo sanduku iri. Yesu ashimwe cyane. Nibwo bwa mbere habonekanye iyo sanduku iri. Umurongo wa 5 batubwiye ngo hanyuma y'ivyo mbona huguruka urusengero rw'ihema ry'ibishinga intahe rwo mw'ijuru. Imana ishimwe cyane. Ibi bishinga ntahe byo mw'ijuru ni vya bindi Mose yabwirwa ari kigereranyo, ati genda mwubake, mukore ibi, mwubake, mubaze isanduku y'isezerano, mubaze bijya byose bagenda babwirwa, bakabaza mu bugaragwa kugeza bubatse urusengero n'ibigereranyo bahabwa by'urusengero rwo mw'ijuru. Urusengero rero ruruguruwe kuko ari igihe ca nyuma, kuko ari igihe cyo guca amateka agira seruke. Hano rero runo rusengero rwo mw'ijuru rw'ukuri, kuko izi sengero zose nizubatswe n'amaboko y'abantu, ntabwo ari insengero za vrai. Urusengero nyarusengero nuru nirwo Imana yereka Mose atehera abagenda ukora ibi bimeze nk'ibigereranyo y'ivyo werekewe kuri uyu musozi, wa musozi Sinayi, hamwe Mose yamara amajoro 40 n'imisi 40 abwirwa ingene bazokubaka ihema ry'ibonaniro. Haleluya. Iri hema ry'ibonaniro rero cari kigereranyo c'ivyo Imana yari iramwereka ingene ihema ryo mw'ijuru rimeze. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 6 rero uratubwiye ngo hasohoka baba marayika ndwi bava muri urwo rusengero bafise vya vyago ndwi, bambaye impuzu zera zitanduye zikayangana, kandi bambaye imikanda y'izahabu mu gikiriza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Muri urwo rusengero rurimwo amabwirizwa n'amategeko n'ibishinga ntahe nk'uko twabibatondaguriye. Hasokorotsemwo muri iryo hema ry'Imana, muri urwo rusengero mene data rwo mw'ijuru, hasokorotsemwo baba marayika ndwi baraciyeyo
barajayo hanyuma barasohoka. Imana ishimwe cane. Bava muri urwo rusengero bafise ibyago ndwi. Ibi byago ndwi nivyo kurangiza isi. Ibi byago ndwi nivyo gusozera. Ibi byago ndwi nkuko nababwiye ni ibyago bije biturutse mu rusengero rw'Imana rwo mwijuru. Imana ishimwe cane. Ngo bari bambaye impuzu zera zitanduye. Aya n'amajambo akomeye cane. Haleluya. Ezekiyeli yarigeze kubona abamarayika nk'abo, abibwirwa mu buryo bugaragara yuko bazaba baje gutikiza Yerusalemu. Ariko hano hoho bene data ndagira nkubwire yuko ari ibihe byo kurangira kw'isi. Ni ibintu bikomeye cane. Ngo hasohoka baba marayika ndwi bava muri urwo rusengero bafise ibyago ndwi, bambaye impuzu zera zitanduye zikayangana, kandi bambaye imikanda y'izahabu mu gikiriza. Umurongo w'indwi rero urakomeza ukagira ngo kimwe muri vya binyabugingo bine giha bano bamarayika ndwi inzavya ndwi z'izahabu zuzuye uburake bw'Imana ibaho ibihe bitazoshira. Yesu ashimwe cane. Ngo kimwe muri vya binyabugingo bine, kimwe muri vya binyabugingo bine, aha nico kigaragara yuko bazoba bahawe misyo yo gukora igikorwa cyo gusozera. Kimwe muri vya binyabugingo nico catanze, haleluya, cyo catanze bino vyago ndwi, cyo catanze zino nzavya. Imana ishimwe cane. Ni kuvuga ngo bahawe uruhusha. Ntabwo bazokora ibyo bigeneye, ntabwo bazokora ibyo bifondeye. Bazobihabwa bivuye ku ntebe y'Imana, bazobihabwa bivuye mu ihema ry'Imana, bazobihabwa bivuye mu rusengero rw'Imana, bazobihabwa nibamara kubihabwa mwene data. Hanyuma rero baheze bace babwirwa rero ivyo bakora. Yesu ashimwe cane. Umurongo w'umunani uravuga ngo rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu bushobozi bwayo, kandi nta washoboye kwinjira muri urwo rusengero gushitsaho vya vyago ndwi vy'abo bamarayika ndwi vyaheraherejwe. Mene data, hano turabwirwa ko urwo rusengero rwaciye rwuzura umwotsi, umwotsi ugaragaza ifuhe ry'Imana, umwotsi ugaragaza uburakari bw'Imana, yuko Imana izobanza gufata igihe cyo kugira ngo isuke ibyago ndwi kw'isi. Uwo mwotsi uzopfunduka uvuye muri urwo rusengero, urusengero ruruzura kugira ngo habanze hakorwa igikorwa cyo kwihora, kandi iki gikorwa cyo kwihora ni igikorwa gikomeye cane. Ndagira ngo nkubwire ko buri gwavya, buri gikombe umumarayika azogifata akakiraha agasuka, haleluya, azosuka amene asanzaze ku butaka kw'inosi. Mwene data, ndakurarika nkubwira yuko tugiye kuzofata umwanya tudondagura buri gwavya kugira ngo usobanukirwe ngo iryo hema ngo ryaciye ryuzura umwotsi wo gupfunduka. Umwotsi buca wuzura urusengero kubera ko hagiye gushigwaho ibyago birimwo gusozera k'uburakari bw'Imana. Isi izohabwa agakarabo ka vino, isi izosubirizwa mu nkoko, kuko binantaje bakanka kwihana, bakanka kumvira, bagakomeza bakora iby'ubuhemu. Ndakurarika mwene data guca bugufi no kwihana. Ndakurarika kwemera icaha no kucihana no kugiheba no kugisezerera. Ubwo twagira ubuntu, amaraso ya Yesu akongera kutwoza. Nimuze twihane, nimuze duce bugufi, nimuze twambaze Imana yo mwijuru kugira ngo dutabagwe. Haleluya, haleluya. Kuko abantu bose amaze kumva amajambo, ndabararikira ngo dufate umwanya wo gusenga. Yesu ashimwe cane. Wewe ahuri ca bugufi, wewe ahuri ca bugufi, witegurira ubwami bw'ingoma ya Mesiya. Witegure kuko hagiye kuba ibikomeye n'ibihambaye. Ni witegure, Yesu araje guhemba no guhana. Ni witegure, tugiye kwinjira mu bihe bidasanzwe. Isi igiye guhabwa agakarabo, isi igiye gusukwa kw'ivyago ndwi, isi igiye gucibwa amateka, gucibwa kw'iteka, kuko bakurikiye Satani n'ibikorwa vyiwe birumvye bipfuye. Ndasenga kugira ngo uwari we wese yongere gutabagwa. Wewe rero wumvise ino audio, wumvise ubutumwa, ngwino dufatanya amasengesho. Mwami wanje Yesu, ndagushimiye yuko watanzwe ku musaraba kugira ngo ntabagwe. Ndaciye bugufi nihana ibyaha vyanje vyose, ndihanye Mwami ivyo nacumuye, ndihanye ivyo nagabitanije,
ndihanye ibicumuro byanje byose ibyo navuze mu magambo, uko nihenze mu bikorwa, amadesiziyo nafashe atariyo. Ndasabye imbabazi n'ikigongwe muri kano kanya. Ndasengeye umuntu wese mwami yumvise ubutumwa bwiza, wongere kumugenderera no kumubohora no kumugirira imbabazi. Mwami, ndasengera abari muri gurupe b'amaso n'abatayirimwo n'abariko barakurikirana ubutumwa hirya no hino munsi y'izuba, wongere kubagenderera no kubiyereka no kubihishurira, bace bakira agakiza, bace bihana. Mwami Yesu Kristo, abaguye bavyuke, abazimiye bazimuruke, abayobye wongere kuyoboka mw'izina rya Yesu. Ndataramuje imigabo mibi ya wa mwansi yose ahiri hose, imigabo mibi yose y'abadayimoni yongere gutuzwa no guturatuzwa, bazingi ibirago bongere gutekera bahunge, bagende burundu batekere bose, badayimoni bose ntaco bamaze. Mwami, ntaco barimwo barakora, barimwo barazimiza, bariko barayobya. Ndasenze mw'izina rya Yesu ngo utabare umugeni wa Kristo, utabare ishengero ry'Imana, ubohora ababoshwe n'abadayimoni, ababoshwe n'ibitera, ababoshwe n'imigabo mibi, ababoshwe n'ibyaha, ababoshwe n'ibicumuro, ababoshwe mwami, umuntu wese yazimiriye muri ubusambanyi, umuntu wese yasambanye, umuntu wese yakoze icaha c'ubusambanyi, yongere guca bugufi yihane, yongere kwakira Yesu mwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Umuntu wese agendera mu kaborego yihane, umuntu wese agendera mu buyobe no mu buzimire yihane, umuntu wese agendera mu binyoma no mu bubeshi yihane, mw'izina rya Yesu Kristo, mw'izina rya Yesu Kristo. Turasengera umugeni wa Kristo, turasengera intama z'Imana, turasengera ubwoko bw'Imana. Ndasenga abakidaguza n'abagenda bazimagirika bongere guhindukira no kwezwa no kwera mw'izina rya Yesu wa Nazareti. Urakoze mwami kugira ngo wari we wese yitegure. Ndasengera ishengero ryera, abana b'Imana aho bari hose munsi y'izuba, muri gurupe b'amaso n'ahandi hose, bongere gutabarwa no kugirirwa imbabazi, maze ibyaha byabo byose bihanagurike, mazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze, ndabigushimiye kubikoze, nuko ndabisenze mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Umwami Yesu abahezagire. Tuzobandanya rero tuhabwa kubwirwa buri gwavya nico gwagenda rukora gushika indwi. Imana ihabwa icubahiro. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Yesu Kristo abane namwe mwese. Haleluya, haleluya. Amen. Mwene data wifuza kudutelefona, urahawe kaze. Nimero za telefone nizi zikurikira: utanguza igiharuro 1-800-588-777. Iyi ni gurupe b'amaso. Yesu ari hafi. Maranata. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen.